y'ingingo ya Gervas Ndirakobuca umushikiranganje w'intwaro hagati iterambere rusange n'umutekano ibuza satukutuku amakinga ndetse n'amamoto gukorera mu gisagara ca Bujumbura hagiye kuzanwa izindi tukutuku nshasha zikoreshwa n'umuyaga nkuba zokwemererwa gukorera mu gisagara ca Bujumbura. Tugiye kubigaruka ko vyose muri ano makuru tubirabere hamwe ndetse turabe n'abanyamahanga bagiye kuzana izo tukutuku turabigaruka ko muri ano makuru twabiteguye ndetse tuze no kuraba n'ibindi vyose biriko biragaruka ko mu makuru atandukanye. Amakuru aba ariko aravurwa yoba amakuru agiye aratangazwa mu bimenyesha makuru ndetse niba vyagiye biragaruka ko ku mbuga ngurukana bumenyi niba vyagiye biratangazwa n'abategetsi. Nari nanakubwiye inkuru kandi yimbonera kure ziriko ziratera ubwoba abanyagihugu zikaba ziri mw'ishamba, turaza kubigaruka ko tubabwire ukuntu vyifashe nkuko rero twabitohoje muri ano makuru yacu muraza kugenda murabikurikira. Hari n'andi makuru atandukanye ariko aragaruka ko yose ndagenda ndayagushikiriza. Wipfuza kuraje wa mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro vyacu rafyonda kuri subscribe. Tukutuku zizokoreshwa n'umuyaga nkuba vuba zigiye kuzanwa mu Burundi. Amatukutuku 25 niyo agiye gushikanwa mu Burundi atanzwe n'ishirahamwe ry'abahindi rikora ingendeshwa Mahindra Group kugira afashe mu gutangura gushira mu ngiro umugambi wa leta y'u Burundi ho gukoresha ivyuma vyo kwiyunguruza bikoresha umuyaga nkuba ufashwe mu mugongo n'igisata ca ONU kiraba ibidukikije Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Vyashikirijwe kuri uno wa kane itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2022 mu ruganda rwo kwemeza umugambi w'ikoreshwa ry'umuyaga nkuba mu bijanye no kunguruza abantu n'ibintu rwatunganijwe n'ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo gutwara abantu n'ibintu bufadikanije n'igisata ca ONU kiraba ibidukikije hamwe n'aberwa n'uyu mugambi mu nyubakwa za Best Outlook Hotel i Bujumbura. N'ijambo ryiwe Alexander Koena ajejwe uwo mugambi muri PNIE akaba yamenyesheje ko uwo mugambi uzotuma ubutunzi bw'igihugu bwisununura kuko atamahera y'ibitoro azosubira gusohoka ahubwo ko azokoreshwa umuyaga nkuba. Ikindi bizotuma ihindagurika ry'ibihe rigabanuka kuko ivyotsi biba mu mamoteri y'ivyuma bitazoba bikiboneka, ivyo bikazofasha mu gukingira ibidukikije. Nkuko bishikirizwa na Nyandwi Edouard n'umuhanuzi mu bushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo gutwara abantu n'ibintu, uwo mugambi watanguye gutegurwa mu mwaka wa 2019 ariko kubera ikiza ca COVID-19 ivyakunze ko shirwa mu ngiro. Agira ati uyu ni wo mwanya wo gushira mu ngiro uyo mugambi nari rya leta yavyiyemeje mu masezerano yateye ko umukono yo gukingira ibidukikije. Amenyesha kandi ko amatukutuku akoresha umuyaga nkuba ariyo azotangura kugeragezwa nayo akazohabwa ishirahamwe Otrako, bigenze neza mu nyuma hakazozanwa n'amamodokari yandi yunguruza abantu benshi no kuvuga amabisi akoresha umuyaga nkuba. Ku kibazo kijanye n'azokorera ayo matukutuku mu gihe ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu buherutse kumenyesha ko hari ibibanza bimwe bimwe vyo mu gisagara ca Bujumbura zitemerewe gushikamwo, Nyandwi Edouard yishuye ko batazorenga amategeko ahubwo ko zizokora ahagenewe n'amategeko, aho atanga akarorero ko kwibarabara RN3 mu gihe rizoba ryaheze gukorwa rizokwifashishwa hatibagiwe n'igisagara ca Gitega nga naho ayo matukutuku azokoreshwa. Nayo kubijanye n'umuyaga nkuba Nyandwi akaba yavuze ko leta ifise mu minwe ico kibazo kandi ko ingomero zizoshobora gutanga umuyaga nkuba ukenewe ziriko zirubakwa mu minsi iri imbere. Ico kibazo kizoba catorewe inyishu. Mwomenya ko uwo mugambi uzotwara uburyo bungana n'amafaranga angana n'ibihumbi 775 n'amajana 688 y'amadolari y'amanyamerika. Ivyo rero akaba ari vyo no kubwira kuri ivyo vya za tukutuku zikoresha umuyaga nkuba zigiye kuzanwa mu gihugu c'u Burundi.
Tugaruke kuri ya nkuru nari nakubwiye ko ndibuze kukubwira ku mbonerakure zicumbitse mu ishamba kama rya Murehe ziragabisha ko zigiye kugira umugwi usahura. Ni umugwi munini w'abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD, igitigiri cyabo kigoye gutora neza, bakaba bacumbitse mu ishamba kama rya Murehe mu ntara ya Kirundo uburaruko bwo Burundi. Imyaka 5 igomba yikwire, izo mbonerakure zikaba zitakinezerejwe nuko zifashwe, bakaba bafise ubwoba bwa kazoza kabo kuko ngo ntibakigaburirwa, bakaba bagabisha ko bagiye gukoresha ingufu kugira ngo bibesheho. Abanyagihugu bwabo bafise ubwoba ko ubukozi bw'ikibi n'ubusuma bishobora kwiyongera muri ako karere. Ubwo bwoba bw'abo banyagihugu b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi buriko bwiyongera muri aya mezi yaheze, ariko harabaye ingufu nyinshi mu vyo kunagura imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Amasoko yegereye imbonerakure bamenyesha ko ziriko zirahembwa buke buke mu gihe zari zitonye mu myaka iheze. Bashitse muri ico kibira ca Murehe kiri ku rubibe ruri hagati y'ivyo bihugu bibiri bivukanyi muri 2016, bari bafise igikorwa co gutsimbataza umutekano mu mazone atarimwo abasirikare, bakica abasivile baba bariko bahungira mu Rwanda canke batashe bavuye muri ico gihugu, babita ibinywa amaraso bidakorwa ko ngaha, niko amasoko yacu yigana. Ariko ibintu bisa n'ivyahindutse ko bw'abanyagihugu. Imbere barashirwaga ibifungurwa vyegeranywa n'urongoye imbonerakure mu Kirundo, Abere Yayishakiye yarabogojwe none ubu nta bifungurwa bicegeranywa. Umurwi wiwe ugizwe n'abahoze ku rugamba ubu ntugikerabutse. Uwahoze ari umushinga amateka Jean Baptiste Nzigamasabo batazira gihahe nta kibaseruka ko, biguma bibagora rero, ibintu bikaguma bikomera muri iryo shamba kandi bikaboneka ko bahebwe. Ubu bakanabona ko basa n'abibagiwe kandi ko bahenzwe, niko abanyagihugu bavuga, bakanemeza ko bamwe muri bo bagomba bamareyo imyaka 5 bakanakorerayo imyimenyerezo ya gisirikare. Abo muri uwo murwi bavuye mu ntara Sabubanza na Cibitoke uburaruko bushira uburengero, bakaba bacumbitse i Murehe kuva muri 2018, bavuga ko badashobora gusubira iwabo inyuma y'imyaka myinshi bamaze, bagasaba abategetsi gutora umuti w'ico kibazo. Vyanse turiteguriye gukoresha ingufu kugira ngo dushobore kwibeshako, niko bagabisha. Amabi bakora, makuru adushikira avuga ko abahoze bacumbitse muri ico kibira kiri hagati y'ivyo bihugu bibanyi vyo muri Afrika y'ibiyaga binini, bemeza ko izo mbonerakure ziciye abasivile benshi muri ico kibira, babangamira abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi canke abitwa ko ari abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Abantu benshi bo muri ako karere baragandaguwe, biziga vyabo vyatabwa mu kinogo bo nyene bimvye. Ico kinogo rusangi gitazirwa Gorigota, niko abahoze muri uyo murwi bigana. Abanyagihugu bakaba bategekwa kuriha ku nguvu amafaranga canke gutanga ibifungurwa, bavuga ko barushe. Dutanga ibifungurwa nk'ibiharage, umuceri, intete canke ifu y'ibigori, canke tugategekwa guha amahera abayegeranya atakigongwe kugira ngo tukize agatwe kacu. Abatavyubahirije bafatwa nk'abagwanya ubutegetsi kandi birabagaruka ko. Ubu hariho agahengwe gatoyi, ariko turafise ubwoba kuko izo mbonerakure zirahiga ko zizohava zikoresha inguvu. Harashobora kwaduka ubusuma n'ubundi bukozi bw'ikibi bw'ubwoko bwinshi, niko berekana ubwoba bafise. Ku nshuro nyinshi ku munsi wahariwe imbonerakure, abarongoye umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu barakeza imbonerakure zafashije mu gucungera imbibe zacu nk'uko babivuga. Ayo nta majambo yashikirijwe cane cane mu ntara z'uburaruko n'uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi zihana urubibe na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hamwe n'u Rwanda. Naho abacumbitse mw'iryo shamba rya Murehe biyumva ko bahebwe kandi barakoze igikorwa bari bashinzwe muri iyo ntara, umugambwe CNDD-FDD uri mu bibazo bidasanzwe
Musitanteri wa komine Busoni yaramaramajwe aranirukanwa ku mugaragaro muri CNDD-FDD n'umukuru w'inama nshingamateka. Ababikurikiranira hafi mu Kirundo bakaba babona ko ubutegetsi bwama bukeneye ko babufasha. Ibikorwa vy'ugwaruka biguma bikenerwa ku mugambwe CNDD-FDD mu gihe ishirahamwe mpuzamakungu Nations Unies zifata nk'umugwi w'inkorabara imbonerakure umuhari w'ugwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD ruhengeshanya gusubirira intwaro, ubutungane n'inzego z'umutekano no kwivuna abansi mu bice vyinshi vy'igihugu. Mu myaka iheze imbonerakure zaranzwe n'ubwicanyi hamwe no kudahanwa. Umukuru w'igihugu Evariste amaze gushika ku butegetsi gihutihuti bivuye ku rupfu giturumbuka rwo yasubiriye Petero Nkurunziza, ubukari bwabo bwaragabanutse mu ntara zimwe zimwe. Harabaye rero imanza zaciriwe abanywanyi b'umuhari w'ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi, mbere no gupfungwa barafungwa, ariko babandanya bakundwakazwa. Kuva mu mpera za Kigarama guheze n'akarorero imbonerakure amajana zararungikanywe n'abasirikare b'u Burundi mu ntara ya Kivu y'ubumanuko, ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kugira ngo bagwanye abaroberi b'umugwi witwaje ibirwanisho Burundi bitwa Red Tabara ku bw'amasoko yacu. Ku mutumba baguma ari bo bica bagakiza mu ijoro, bagahagarika abantu bakiba, barakubita bakagandagura abantu mu gihe baba bariko barakizura mu ijoro, mu ntumbero yo gutsimbataza ukuboneka kwabo. Umugambwe CNDD-FDD warashizeho umunsi wahariwe imbonerakure bihimbazwa ku mwaka kuva muri 2017 ukazamwo ibihugu vyinshi bigenzi vy'ubutegetsi buhari mu Burundi. Hamaze kubaho rero indinganizo nshasha ya CNDD-FDD, mu mwaka wa 2016. Umuhari w'ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi ntukigira umukuru wawo ku rwego rw'igihugu, ahubwo uhabwa amategeko n'umukomiseri yajejwe imihari y'uwahoze ari umuhari w'abaroberi w'abahutu, ugahinduka umugambwe uri ku butegetsi muri 2005, ukaba ari wo umugwi wari ufise inguvu mu bindi biroberi. Ayo namwe meragezwe yavuga cyane nga mu gihugu c'u Burundi. Ifuza kuraje mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi ufyonda kuri subscribe tukashira ko inkuru ikagushikira mu bambere.